mu ntumbero yo kurwanya bimwe bikomeye ikiza cya corona virus, ikiza cyugarije isi yose, ishyirahamwe Atrabu ryunguruza abantu ryatanguje ku mugaragaro isekeza ryo gutanga udupfukamunwa tumwe bita masque mu rurimi rw'igifaransa ku bashoferi no ku bakonvoyeri bose, eka mbere n'abafasha muri uwo mwuga wo kunguruza abantu. Ibi rero bikaba byabereye ku bituro bitandukanye mu gisagara cya Bujumbura. Minani Bosco aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe Atrabu, akaba rero yasiguye intumbero yatumye baha abashoferi n'ababafasha mu mwuga wo kunguruza abantu utwo dupfukamunwa. Reka tuvyumvirize kuko ahejeje gukora ico gikorwa yaciye aha ikiganiro abamenyesha makuru. Uyu munsi tariki 29 twaramutse tuzinduka gutanguza igikorwa cyo kwambara udupfukamunwa. Ico gikorwa tukaba twitavye akamo twatewe n'abajejwe ubuvuzi. Uyu munsi rero twaramutse dutanguza igikorwa kugira ngo abakonvoyeri n'abashoferi bashobore kwambara ubupfukamunwa. Ico gikorwa rero mu buntu twazindutsemwo tukaba tucuguruye ku mugaragaro kugira ngo umushoferi wari we wese n'umukonvoyeri ashobore kuzokwama misi yose atangura akazi kiwe yambaye agafukamunwa. Kubera iki mwiyumviriye abashoferi bakonvoye gusa mutiyumviriye abafata izo modoka nabo bazikoresha bazige abakiriya? Nivyo twiyumviriye abashoferi n'abakonvoyeri kuko aribo dusanzwe dutwara diregitema, tukaba dushatse gutanguza igikorwa kugira ngo n'ingenzi zishobore kubona yuko abashoferi n'abakonvoyeri bafashe ya mbere mu kugira ngo bikingire. Ibi rero vyerekana yuko n'ingenzi zarizo zose zihamagarirwa kugira ngo zishobore kwikingira zambaye agafukamunwa. Abadusanzwe twitwa abakokayi nabo nyene bakorera muri ico gisata, mbega bo barerekewe n'uwo mudari? Mwabibonye yuko mu twambitse harimo abakokayi, amashirahamwe, abarepresentants n'amashirahamwe atandukanye. Bose twatanguje igikorwa ku mugaragaro kugira ngo abantu bose bari muri kino gisata bashobora guhura n'abantu benshi bashobore kwambara agafukamunwa. Iki gikorwa mu gikorera mu gisagara cya Bujumbura, hari abandi bashoferi bakora mu ntara zo hagati mu gihugu. Bebo biraheza bigende gute? Nivyo tukitanguje ngaha mu gisagara cya Bujumbura, ariko turiko turadodora mu bo dusanzwe dukorana abaparteneri kugira ngo no mu gihugu hagati naho nyene abashoferi bashobore kwikingira. Bategekanije kuvukamunwa bungana gute bizotangirwa hehe ngahe Bujumbura gusa ama za partenaire abahe muko muri? Twategekanije uyu munsi ubufukamunwa 1000 nibwo dutanguje, ariko mu dutegekanya kwambika ubufukamunwa bararenga ni 4500 abakonvoyeri n'abashoferi n'abakokayi basanzwe bakorera ngaha mu gisagara. Abaparteneri nabo turi kumwe, hariho meri dusanzwe dukorana misi yose, hanyuma hakabaho na Solisi mwabonye bari ngaha, n'abandi twaradodoye. Nibaza yuko uko tuzogenda turonka abaparteneri dukorana, ariko tuzogenda dutera intambwe kugira ngo mu gihugu cyose abashoferi n'abakonvoyeri n'abakokayi bashobore kuba bambaye ubufukamunwa. Mwavuze ko muhaye abashoferi n'abakonvoyeri kuko ribo mwabonye bari babegereye cyane ishyirahamwe n'umusi abanyagihugu nabo biyunguruza mu baha ubutumwa buwe kugira ngo ico gikorwa cyo kurwanya covid kibe igikorwa cya bose. Nivyo nkuko nyene cyubahira umukuru w'igihugu yabivuze mu civugo kivuga ngo ndakira sinandura. Twotera kamo abantu bose, abene gihugu bose, na cyane abakiriya twunguruza misi yose yuko bo kwambara agafukamunwa kuko ari kiza twabonye gihanze isi kandi gishobora guhungabanya umutekano w'abene gihugu bose. Rero turatera kamo abantu bose ko bo shira mu ngiro na cyane impanuro duhabwa n'abajejwe ubuvuzi. Kuyunguruza biraboneka ku buntu canke murabubarihira abantu bose barenga 4,000 muzobubarihira canke barabwigurira? Ubu dutanguje mu ntango nubwo tubahaye ku buntu, ariko twararondeye
aho dushobora kuburonka ku mahera makeyi, amahera atavunye 1500. Duca duhimiriza abaserukira abandi rero basanzwe batwara ku munsi kugira ngo umukomboyeri wari we wese ashobore kugura aho gafukamunwa ku mahera 1500. Ariko kandi mutanze ubufukamunwa 1000 nibwo mwateguye no munsi ku bantu bwabashije 1500. Abo bandi babwitegeje ari hanyuma muho mu buhaye mu batazobwambara bakabyirengagiza hari itekano kuri nivyo nta bihano bisanzwe bitekanije, ariko turafise abasanzwe babakurikirana ku munsi ari bo bita abasuperviseri bakurikirana ibikorwa vya trabu ku munsi mu bituro byose. Abo nibo batezwa kuguma babandanya bakurikirana baraba yuko atamushoferi cyangwa umukomboyeri ashobora guhagurutsa imodoka atambaye agafukamunwa. Rero ibihano novuga si bihano, ni ingingo twafatiye hamwe n'abaserukira abandi yuko uzoba atambaye agafukamunwa ashobora guhagarikwa kunyonga imodokari. Ivyo rero iyo bibandanije duca twitura inzego dusanzwe dukorana cyane iz'umutekano na administration kugira ngo nabo nyene bashobore gufata iya mbere kugira ngo dushobore kugwanya kino kiza. Abandi nabo badashoboye kuronka ubufukamunwa uyu munsi nabo nyene twabamenyesha yuko uyu munsi turuguruye, ariko turabandanya ejo hajya ejo turabandanya ico gikorwa kugira ngo tuze duhemuke tubonye yuko abashoferi bose n'abakomboyeri n'abakokayi bashobora kuba bambaye ubufukamunwa mu kazi kabo ka misi yose. Twebwe ubwo twabonye bushobora kutworohera ni ushobora kumesurwa, ariko tukakekanya yuko umushoferi ashobora gutunga bubiri kugira ngo akamesuye ashobore kuronka kandi ashobora kwambara. Rero kubera akazi dukora kagoye gasaba isuku nico gituma twahisemwo udufukamunwa tumesurwa. Mu ntumbero yo kubandanya mukingira abene gihugu coronavirus, mbega mugiye gukora iki kugira imodoka yose ibisi yunguruza abantu ishobore kugira umuziki utanga ubutumwa bwo kwirinda coronavirus? Nivyo twabwiye yuko iki gikorwa dutanga uyu munsi turafise abaparteneri, imodoka zose zifise amaradiyo ndetse tuzonarondera sonorisation iguma ngaha hafi ku bituro kugira ngo igume itanga ubutumwa bwo kugira ngo umwene gihugu ari we wese ashika kuri ibituro ashobore kwikingira. Mbega none nko ku bashoferi bunguruza abene gihugu haravugwa yuko hariho abatabashikana ku bituro bisanzwe bizwe, mbega muri ko mukora iki kugira abashoferi azoze bashikana abakiriya iyo baja, canke nibwahe butumwa woha abashoferi barashikana abakiriya ku bituro babizwe? Nivyo ubutumwa dutanga kandi tubutanga misi yose. Iyo umushoferi adashikanye aho yateza gushikana ingenzi arahanwa biki n'imodoka igashobora guhanishwa ihadawe y'ibihumbi 50 byinjira mu kigega ca ubere dukweranye n'inzego z'igipolisi. Rero nibaza yuko misi yose amanama dukora na duhamagarira abene gihugu bose nabo bashoferi n'ingenzi ko umushoferi yobafata nabi bashobora guhamagara kuri ziya nimero ziri ku miduga kugira ngo dushobore kubafasha mu kubarenganura. Rero twabamenyesha yuko ico gikorwa ari ca misi yose, namwebwe mudufasha abanyamakuru kugira ngo uwo muzobona adashoboye kubahiza amategeko y'ukunguruza abantu mushobore kutujya kara hanyuma tumuhanure. Hari n'abandi rero bafashije muri ico gikorwa cyo gutanga udufukamunwa, reka nabo twumve igituma bakoze ico gikorwa. Je nitwa Pamela Niyongabire, nkaba ndi gushirana mutualité Solis, ubunye nkaba umwe mu barongozi bayo, donc la directrice de la mutualité Solis. Atrabu uyu munsi yazindukanye iki gikorwa cyo gutanga ubufukamunwa ku bashoferi n'abakonvoyeri bayo n'abakokayi. Dusanzwe dukorana mu gisata cyo kubavuza cyo gukingira amagara y'abanywanyi babo. Twatanguranye n'ishirahamwe Aspamus, hanyuma harakurikira parking yo Kinindo, Kanyosha, Ruziba ariyo yitwa Kakiru. Mu nyuma harazamwo ryashirahamwe ritwara amatukutuku, harazamwo yariyo Atugu, harazamwo ishirahamwe ry'abataxi vero ariyo Sota Devevo,
hanyuma hariho n'ayandi maparkingi ziduga muri sud, hakabaho n'izindi na parkingi ya Buyenzi. Urumva kuri ino sango niyo uyu munsi abo nibo turiko turakingira amagara yabo, ariko duheruka gusinya amasezerano na Trabu yo kushobora gukorana kugira dushobore umushoferi wese azobeho n'umukonvoyeri n'abakokayi bazoshobore kubaho amagara yabo akingi. Urumva rero kuri uno munsi batanguranye iki gikorwa cyo gutanga udupfukamunwa, natwe gushyirahamwe mutualité Solis twashatse kwifadikanya nabo mu kushobora kubaha ingabire y'amama y'udupfukamunwa 200 mu ntumbero yo gutangura tuvuga ngo ejo canke hirya y'ejo bagasubira kutumenyesha igikorwa ciza nk'iki tugushigikira icivugo c'umukuru w'igihugu kivuga ngo ndikingira kandi hingire n'abandi. Rero twavuga duti ejo canke hirya y'ejo basubiye kudukenera naho nyene tuzosubira kubashigikira mu kubataha udupfukamunwa canke muri ico kindi cose dusanzwe dukorana kuko dukorana mu maproje menshi.